Ndabahaye mwiriwe bakunzi ba Ijokiri TV, ndabifurije amahoro y'Imana aho muri mwese, nizere ko mukomeye. Hanyuma muno mwanya ngo ndabereke akantu kamwe gashobora kubafasha nk'abantu b'abagenzi, inshuti, mugafashanya, za murafashanya mu bijanye n'amamega, mu bijanye n'ikintu cyo gufasha umuntu kimufasha. Ngo ndabereke uburyo ushobora gupartaja umuntu, umugenzi wawe, ku buryo atavuga ngo yabuze amamega yo kwishura message canke yo kuyaga n'inshuti n'abagenzi. Reka rero tudatevye ndabereke uburyo ushobora gupartaja umuntu mu buryo bworoshe kandi bunyaruka ndetse bw'inguvu, ku buryo akoresha amamega ata kibazo na kimwe. Ubwo buryo ukoresha, uraza muri telefone yawe, ufyonde muri ubwo buryo ukoresha, uraza muri telefone yawe ufyonde hajya muri telefone, hajya wandikira inimero, hanyuma wandike akanyenyeri 150 akadirisha. Ubihejeje ucurungika. Ivyo biheze ucagura kuri gatanu. Ucagura kuri gatanu acurungika. Uvuye ngaho tuja kuri gatanu nyene ngo tugira kuri partage do internet. Kuri gatanu bihejeje, ubuzi umugenzi ugomba ushiremwo, ugomba upartage amamega, kuko ushobora kuba ufise amamega ashobora guhera, ugasanga ukwezi kuraheza amamega yawe akirimwo, ugasanga ntiboneka neza kandi bitwa ufise abagenzi. Rero vyiza ushiramo nimero y'umuntu umwe, uvuga uti umuntu reka ndamufashe nawe azaraja ku murongo. Rero cawandikamo nimero z'umuntu nk'akarorero, cawandika ni sawa ego, cawandikamo nimero z'umuntu nk'akarorero, cuza ukandikamo nimero 62 691 705. Zibihejeje mbabarire, washutanga ugacagura rimwe kuri insérer le numéro pour partage, ugaca wemeza. Wemeje rero ushiramo nimero z'uwo muntu, ukibandanye kabira heze. Rero ndabashimiye cyane ko mwakurikiranye ino video, nizere ko mwabibonye neza, nizere kandi ko ugiye kuraba umugenzi umwe ushobora gupartaja kugira ngo ashobore gukoresha amamega yawe, ushobore guprofita ku butunzi bwawe bw'amamega ufise muri telefone. Murakoze.